ibikorwa twakoze mu myaka 3 bishimikiye ku ngingo zitanu canke intumbero zitanu sinzi nyene domaine d'intervention bivuga mu Kirundi. Ubwa mbere twarakoreye cyane mu gisata c'uburimyi hamwe no gufungura neza bijanye kandi no kurwanya indwara zifatiye gufungura nabi. Ni umugambi twakoreye cyane mu ntara ya Bubanza, makomine ya Bubanza na Gihanga, dufashijwe mu mugongo n'amashirahamwe abiri yo bita GVC hamwe n'iyindi bita Fondation SZD y'Abadagi. Rero twarakoranye cyane n'abavyeyi bafise abana bafise indwara zo gufungura nabi. Turaca mu bijanye no kurima ibiterwa novuga bitanga ingaburo canke no kwitare plante à forte valeur nutritive. Turakorera mu bijanye no kubigisha ingene bafungurira abana cyo no kwita education nutritionnelle. Turatanga ibikoresho bitari bike byo mu miryango bifasha yuko abana bafungura neza, uko naho twasanga n'ababifise bashobora kubura n'ibikoresho byo kubihingura, kubiteka canke kubibagaburiramo. Twarakoreye cyane mu kisata c'ubworozi, turatanga ibitungwa bito inkoko, ingurube. Twarakoreye cyane mu gutanga ibikoresho by'uburimyi, amasuka byo kuvomera hamwe n'amapompo yo gupompa. Twarakoreye cyane mu cyo gisata kandi mu mugambi wo kugwiza umuceri muri komine ya Giharo, ariko warahuye n'ibibazo by'izuba. Hama twarakoreye cyane muri komine ya Bururi bijanye n'ibiterwa c'ibigori. Mu majambo avunaguye kuri ico novuga ko ibikuru bikuru ari ivyo. Mu bwa kabiri twarakoreye bijanye no gukingira abana. Muri ivyo harimwo cyane harinjiramwo bijanye no kwigisha abavyeyi uburenganzira bw'umwana. Abavyeyi usanga abana bari bavuye mu mashuri, hari abana shanga 22 twasubije mu ishuri. Hama mujanye n'abandi bantu bafise ingorane zitandukanye ico twise persona besoin spécifique. Turavuga nka banyamwema, hari abo twagarukiye ko bamwe bari mu mashuri turafasha kubandanya, abandi nabo turafasha mu bijanye n'ibikoresho byo kubaho. Umugwi wa gatatu twakoreye ko canke igisata cya gatatu ni kijanye no guteza imbere umufasoni. Ahantu uvuga mu makomine 9 atanu yo muri Kirundo, komine Vumbi, komine Ntega, komine Busoni, komine Gitobe na komine Bwambarangwe, hamwe n'amakomine ane yo muri Muyinga ariyo Gashoho, Utihinda, Mwakiro na Buhinyuza. Dufashijwe n'umugambi wa Unifam, ishamwe mpuzamakungu wa Unifam, twarashize abafasoni hamwe no kutare gupuma. Hama turabigisha ngene bitunganiza imigambi. Ivyo kandi barabikoze n'imigambi reko barayitunganya, tukaba tuniteguriye no kubafata mu mugongo mu bijanye n'uburyo buzoshira mu ngiro. Kuri ico nyene muri komine ya Bubanza na Gihanga twashizeho no kwitama gupuma naho nyene ari y'abafasoni kugira ngo bashe kwiteza imbere. Ngira mwabonye abafasoni bamaze kuva kuri niveau yo kwiga bageze ku niveau yo gushinga imigambi yabo yiteza imbere. Hama ikindi nababwira yuko hariho nk'abafasoni kwerize bizugwasha hamwe n'abandi bamaze gusha ku ntambwe yo kubakiranira amazu. Hariho muravye ku mafoto hajya murabona inzu y'umuntu bubatse, ni imwe muzo twagize yari yabomose, hama baraja hamwe barayubava hasi gushika hejuru barayisukara. Ku gice ca kane bijanye no gukingira ibidukikije twarashoboye kugwiza ibiti, imivyaro y'ibiti ishika nk'ibihumbi 57, hanyuma turayitera ku misozi imwe. Hanyuma kandi twarashizeho cyo no kwitare club environnement mu mashuri, imigwi y'abanyeshuri canke ama club nyene y'abanyeshuri kugira ngo tushobe kubigisha bene environnement. Mu bijanye n'ivyo kandi turiko turakora mu bijanye no kukingira ingwara zifatiye gufungura nabi. Twaragwije imivyaro y'ivyamwe itari mike mu makomine ya Bubanza, Gihanga, kandi mubiravye mwabonye ko biteye igomwe. No kuvuga ngo birafasha gufungura ko bazoyifungura, ariko kandi bireza bigakingira n'ibidukikije. Igice ca gatanu ni kijanye no gutsimbataza amahoro hamwe no kubana neza. Muri ico twarakoreye cyane mu guhimiriza canke mu gusansa mu kwigisha abafasoni mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba. Hanyuma turabigisha kandi bijanye no gukinga amabi afatiye ku gitsina. Twarashizeho imigwi y'inkino, no bakarorero ka equipe ya football twagize muri komine ya Musongati. Twagizeho mu ntumbero yuko abajene babana neza barabijanye n'ubutandukane bafise, ariko iyo equipe iradutangaza birava mu byo gusensibiliza iraja mu mahiganwa. Akaba ari equipe no munsi yamaze kuba qualifiée au niveau de la fédération, yamaze no kuva mu cicaro ca kane umunsi kwirahigana mu cicaro ca gatatu kugira ngo ije mu cicaro ca kabiri.
mu majambo avunaguye nivyo novuga vyaturanze muri imyaka 3.